umukoresha mukuru wanje yambwiye ati yuko afise icyizere yuko ubu vuba cyane hariho amadolari agiye guha fomi, ariko murumva yuko ari inkuru nziza izotuma abarimyi bashobora kuramirwa. Rero matière première itarinjira muri fomi ntabwo mbaza mubwire ngo cyo canke hirya y'ejo, ariko uko biri nuko twizeza yuko abarimyi bazaronka ifumbire. Ntabisubiyemo twege nta mahera yo muri mye dutora, nta n'umunsi n'umwe twe dufitanye, nta masezerano dufitaniye n'umurimyi, twe dufitaniye amasezerano nyezina na leta y'u Burundi. Leta rero niyizi ko ntuyegeranya amafaranga hanyuma twege tukishyuza leta, leta nayo ikamenya ko bituri. Mureme itunga, mwigisha abarundi, mubahimirize kurema itunga y'amafaranga aboneke. Nayo ahandi ho ivyo tane kuri inkubire ngo vya monopole ya wapi? Nyinshi mukuru w'igihugu avuga ati umwe wese ahari narema itunga, rema itunga. Twege rero turiko tuja kurema itunga Imanamba, turiko tuja kurema itunga muri Tanzania, turiko tuja kurema itunga muri Kenya. Nukuvuga turiko tuja gupagasa. None muvye yagiye gupagasa kuva na kera narindi ko bagenda kurobera Uganda vyagenda gute? Atsitaye vyaca bigenda gute arosa kana? Yacha sura kafata programu atanarudia kwetu. Yacha zanyi kiboho. Nubundi inyungu reka tuje gupagasa. Inyungu abarundi bazoyibona, bazoshikirwa. Reka rero tuje gupagasa, turinde ikizovamo mw'iryo pagasa turiko turakora. Hanyuma Erike uruhombo ruzobazwa nde? Genda ngo mvuge nawe nyene kuri ubu yuko ariko abazi ikibazo afite inyigisho nka mwarimu. Nababwiye kutakwiza ifumbire mu gihugu cy'u Burundi. Fomi nta ruhara na rumwe ibifisemo. Fata itoni 800 ugwize n'imisi 30 n'amatona ngaho, n'ibihumbi 24 mu mezi abiri, nakavuvu ko hafi toni 50. Biba vyamaze mu mezi, biba vyamaze gukwirije abarundi bose bakeneye kwiyonsenza. None umva vyopfira iwacu gutega abagenzi, ariko ntawe ndiko ndagiriza no kuri Imana ibabarire. Ntawe uhari dufashanya mu kwizeza n'ubundi babarimye. Matière première ibonetse twebwe guhingura turi tayari nta ngorane. Nababwiye rero ko leta n'umuvyeyi nta kitari kiragira kugira ngo ituramire amadolari aboneke, matière première iboneke, na vya birarane baca baronka ifumbire yabo. Mukoresheje ubwenge Imana yabahaye, mubona ikibazo ari monopole. Mbuyu munsi fomi kwiri kirakora habaye ikibazo c'amadolari. Ejo naho boha Yohani ti wewe turagwage tuzanire ifumbire, acagenda muri berbe amadolari. None ya madolari yaburehereza fomi ya revre azoronka amadolari yo guha Yohani ngo genda uzane, azocava. Ikibazo ni kimwe, tureme itunga igihugu cyacu kironke aya mafaranga y'amadolari. Kurema itunga naho ni twebwe fomi, we turi ku kivi, ni mwebwe abanyemesha makuru muri ngaha. Murema itunga, mwigisha abarundi, mubahimirize kurema itunga y'amafaranga aboneke. Nayo ahandi ho ivyo tane kuri inkubire ngo vya monopole ya wapi? Nubu ndabivugiye ngaha ngo babona yoba yo bishobora gusumvya fomi, akaba afise akanogo karimo amadolari, yo yatoramwe akagenda kubizana inzira atari ya berbe. Turabarimye twese, igice kirima turakizi. No kuvuga ubu
turiko twiruka turondera gukora ibishoboka kugira ngo iki gice kirima cya 26A bikunde abarimyi bazoronka ifumbire. Rero matière première itarinjira muri fomi nagumbaza mubwire ngo cyo canke hirya hejo, ariko uko biri nuko twizeza yuko abarimyi bazoronka ifumbire, kandi nka fomi bidora dukunda kuyaga amasigara cicara bapfuma reka gukwigwa bose mugabo ibikorwa birakogwa. Rero ijambo ni ryarindi ati ico cizere none gifise ishingiro rimeze gute? Rero namaze kubabwira yuko naje muri iyi nama icyizere c'amadolari nta cumbise, none ari icyizere gisumba ico ico twari twifuza. Ndababwira gusa nti isigaye kumenya ati mbega ubwo bugari bagomba batubegere bungana gute? Shobora kuba ari intore ibayabaye, intore yakonekana, bamwe bavuga ngo rabubega bugashika mu nkokora. Reka tubirindire igihambaye nuko dufise umwizero batwijeje yuko bigiye kugenda neza. Ati muzobandanya mutora amahera, ndabisubiyemo twege nta mahera yo muri mye dutora, nta n'umunsi n'umwe. Twe dufitaniye nta masezerano dufitaniye n'umurimyi, twe dufitaniye amasezerano nyezina na leta y'u Burundi. Leta rero niyizi ko tuyegeranya amafaranga hanyuma twege tukishuza leta nayo ikamenya kuri turi. Rero ntuduteranye n'abarimyi ngo tuzosubira kwakira amahera abarimyi, twege fomi nta mahera abarimyi twakira, twebwe duhembwa na leta y'u Burundi kuko niyo dufitaniye amasezerano. Hanyuma ansire imyaka 6 turiko turakora, none gushika ubu ntimuramenya les imprévus kugira ngo mwe mwitunganije neza. Shaka ndababwira yuko ibiharure rega si fomi ibitanga, yaba ari fomi bitanga tuba tugira tuti ku mwaka kweze twakoze ibi turavye umurindi biduga ko reka dushire ko 15 canke 20%. Mugabo twebwe dufise isoko ya leta y'u Burundi. Leta rero niduha ibiharuro, ivyo biharuro leta iduhaye nivyo dukorera, so kubicurika rero c'est pas l'inverse. Twege turonka isoko, leta ikaronka ibiharuro ivyo yifuza ko tuyihingure tukaja dukorera kuri ivyo. Ashaka kubabwira yuko nivyo ihinguriro ngaha fomi ryaraguwe duhereye ahanyene turi mu Maramvya, aho twari dufise imirongo yo guhingura 2 twongera kindi mirongo 2 yo guhingura bishasha 2, kandi ubu hari mirongo 4 ku buryo ngaha dufise ububasha bwo guhingura hagati y'itona amajana 8 n'igihumbi ku munsi, hagati y'itona amajana 8 n'igihumbi ku munsi. Rero iki mugaca mwibuka kandi yuko hari n'irindi hinguriro twubatse i Bukemba, ariko ikibazo kigaruka ahandi. Ikibazo ni ibikoresho matière première, imashini zirabura ivyo zihingura kubera ibikoresho. Kigaruka ahandi rero twebwe ibikoresho bibonetse guhingura ni tayari, twiko tayari, imashini ziratunganije, kandi murumva uko ritone hagati y'amajana 8 n'igihumbi ku munsi, murumva gukwiza demande y'u Burundi na kanya urumerumara. Rero ikibazo kigaruka ahandi, matière première itaboneka uko tuvyifuza, navyo bizananye he ya mafaranga y'agaciro yo kwigura atagenda aboneka ku rugero rukwiye. Janjaniranya n'ikinye none ko abijeje ntiryari. Aha ndabizeza kubera yuko natwe dufise icizere muri leta y'u Burundi. Amakuru ufise nuko yoba iriko irakubita ibipfusi ku kijanye n'amadolari. N'imbere ko nza mu nama nabanje kubaza ico kibazo kumukoresha mukuru wanje, yambwiye ati yuko afise icizere yuko ubu vuba cyane hariho amadolari bagiye guha fomi.
gusa sindamenya ko ntazoba ngana, ariko murumva yuko ari inkuru nziza izotuma abarimyi bashobora kuramigwa kw'aka gatasi turimo, aho twese twari dutanguye kweza amaso mbe bizogenda gute. Iyo rero inkuru nziza novuga yuko ifumbire izoboneka, muti none ibonetse yangira ko ikindi kibazo ati zohera kuri bashasha, zohera kuri ibirarane. Ivyo turi mu biganiro n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ukuntu bizotunganywa, ariko bitora bija nuko nabo nyene ku ntumbero numvise bifuza ko vyokorwa nuko bogeragezwa kugira ngo habanze kuri bafise ibirarane, komande nshasha zikurikire mugabo abe birarane babanje kuriho. Ubundi sirikwi do distribution hari ni sirikwi imeze neza cyane gose, imeze neza cyane gose kuko ifumbire kwibonetse ikigenda mpaka muri ya zone hari impande y'umurimo. Umurimyi rero afise kagatike akaja n'ahandi bakamuha ifumbire. Ikibazo kiba ahubwo ni ikihe? Nuko kenshi haza gutangwa uruhusha rw'ugombora ifumbire hatarashikayo muri ya zone ifumbire ikwiye abarimyi bose bagomboye bafise ubutike, bagaca bahurira kuri wa mudistributeur muri zone, duhe ifumbire. Fata yuko amaze gushikirirwa n'itoni 100, mugabo bafise ubutike bakeneye itoni 200. Ico gihe aca hande, aca hera kuri inde, aca yimande. Abasangiye ubusa rero bitana ibisambo, ingorane baca bagira, haca haba ukutumvikana kubera yuko bose bashaka kuyironka uwo musi nyene wa mbere wa kabiri. Niho ikibazo gica kiva. Nayo ubundi sirikwi imeze neza cyane gose, ikibazo nuko ifumbire itabonekera mu mwanya umwe kugira ngo bayironkere umwanya umwe, umwe wese bashaka kuyironka n'ingoga mu buryo bangutse kugira ntaceregwe kurima. Naho bizana nayo ubundi yaba yaboneka ku bwinshi mu mwanya umwe ku buryo mu ndwi imwe bose bahejeje kuronka ifumbire basavye, nta ngorane nimwe mwokumvise mu barimyi. Rero naho ibibazo bica bizana nayo ubundi sirikwi do distribution en soi yubatse neza, mugaga gaca ikibazo kimwe kiba mu bisanzwe abo bayitanga bashizweho n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ibidukikije n'ubworozi bakoranye n'intwaro. Mugabo mu matohoza tugenda dukora ntibitanga cyane kugira baze gufasha bene gihu abarimyi babo kugira ngo kuri ya stock mwe batorera ku ifumbire ibibazo ntibibe vyinshi. Ugaca usanga abarimyi bonyene niwe ariko barifashanya mu gutora inyishu. Ahubwo ndabahamagarire abo mu gisata uko bafise ico gisata giserukwe gushika ku mutumba, hari bamwe bitaba muri terre agricole, bagenda baba hafi abarimyi babafasha ukurikiza urutonde neza ku buryo n'ubu batarose uyu munsi baheza bakamwizeza ko azoronka ejo, gutyo imyidogo yoheze ikagabanuka igihe atagiyemo nkunzi mu kuyitanga, kuko natwe ari igihe bidushikira yuko rimwe rimwe abadistributeur hari igihe usanga baraba nkunzi, ugasanga Petero na Irose mugabo Yohani kubera canke kuriya ngo ararose. Urumva nawe we bigenze uko ntiworeka kwidoga, mwari kumwe na Yohana karonka Petero ntaronke, wumva woreka kwidoga gute? Utuntu nk'utwo turagenda tutwumva.